Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'intwaro ibereye. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abari mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze muri ano makuru. Benshi baravuga ko Emmanuel Sinzohagera ari we wenyene yoshobora kubatahura. Aba n'abaganga bagasaba ko umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yotuma ko umushikiranganje w'amagara y'abantu ndetse kandi bibaye na ngombwa ivyo bakabivugana n'umukuru w'igihugu Nyaricobero Evariste Ndayishimiye kugira ngo abatunganirize, kuko bo bavuga ko muri kino gihe uwo bavuganira ari uwurongoye inama nkenguzamateka kuko ari we wenyene asigaye atahura ibibazo abanyagihugu bafise. Mu minsi iheze twabagejeje ko inkuru ivuga ingene abaganga mu gihugu bariko barakena cane, kuko abenshi bariko barajabuka imbibe baja kurondera ubuzi hanze y'igihugu c'u Burundi. Hari abaja mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko nko mu gihugu c'u Rwanda, Kenya ndetse n'ahandi. Abandi nabo bakaja ku mugabane wa Buraya aho baronka amahera menshi. Abaganga ngaha mu gihugu bakavuga yuko bataronswa umushahara urenga amadolari 100 y'abanyamerika. Gukumbure Sinzohagera niwe iyo dutahura akamo k'umuganga ku mukuru w'inama nkenguzamateka. Muri kino gihe abaganga bariko barafatwa n'iperereza ry'u Burundi bazira ko basaba kongererwa umushahara. Umwe mu baganga yaraturungikanye ubutumwa, yavuze ko yifuza ko ubwo butumwa bwoshikira umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Uyu muganga akavuga ko yibaza ko Emmanuel Sinzohagera yoba ari we mutegetsi wenyene asigaye ashobora gutahura ikibazo c'abanyagihugu. Yanatubwiye kandi ko yifuza ko Emmanuel Sinzohagera yofata mu minwe ikibazo c'abaganga mu mezi make asigaranye yo kurongora inama nkenguzamateka, maze agatuma ko umushikiranganje Ridwine Baradahana agasigura ivyo leta iriko irakorera abaganga. Uyu muganga kandi akaba asaba Emmanuel Sinzohagera ko yokora ibishoboka vyose akazosezera amabanga y'iteka afise, asize hari intambwe agejeje ko abaganga maze abarundi bose bakazohora babimwibukirako. Uyu muganga akaba yatanguye yerekana ingene akazi k'ubuganga katoroshe, aca ashira habona ingene gufata nabo umuganga bigira ingaruka ku banyagihugu bose, aca arangiza kandi yerekana ingene abaganga n'abake basigaye bagiye guherera hanze. Akamo kiwe karakwiye kumvirizwa na bose kuko ikibazo c'amagara kiratwerekeye twese. Reka dutangurane ubutumwa bwiwe yatanze. Uti jewe nari maze iminsi nkorera muri bimwe mu bitaro vyo hagati mu gihugu nk'umudogiteri. Ikena ry'abaganga hamwe na demotivation canke se icika intege nabonye ku baganga tuvugana y'abategetsi babizi boca bagira ico bakoze mu maguru masha, kuko birafise ico biriko birica ku buvuzi umwene gihugu ahabwa. Muti gute? Mu bisanzwe uko umunsi utunganijwe kwa muganga, ibikorwa bitangurira ku kuyaga hagati yacu n'abaforoma ku bagwayi baba baje ku munsi waheze be no mw'ijoro, icitwa staff medical. Agaca rero hasubira kuja kuraba abagwayi mu bitaro, icitwa tour medical. Hama tugaca tuja kuraba abagwayi baje kwivuza, ico bita consultation medicale. Rero kugira ivyo bikorwa bikunde bisaba ko muba muri abaganga bakwiye, bariye bagahaga kandi badafise ibindi bibahanze mu mutwe. Ndavuga nk'ibibazo vyo kubura ivyambagwa, kubura ico utanga muhira ngo abana bafungure, eka n'utundi tuntu umuntu akenera mu buzima busanzwe. Ntushobora gutunganiza neza umugwayi nawe udatunganiwe. Igihe nari ruguru wasanga hari kuhakora abaganga batatu, ugasanga bakora ivyo vyose mpejeje kuvuga. Muvyumvire neza, muhava mwibaza ko umuganga yoba ari umuntu afise ubushobozi burengeye bw'abandi bose, kubera umuganga murantunge, kubera umurengero w'ibikorwa asabwa ku munsi. Ni gute rero abaganga batatu bashobora gukora ivyo bikorwa vyose? Ati iki ni cya kibazo kirabana n'abaganga bagiye barahunga igihugu kubera agashahara gato. Uti ibi vyose rero biraza ingaruka zikaja ku bagwayi.
Uti ndibuka ko kubera twaba turi bake haca iminsi tudashoboye kuraba abagwayi bo mu gisata canke se serivisi runaka, wasanga hari abagwayi tutashoboye kuja kuraba ko bohindurirwa imiti canke ngo turabe ko bokorerwa ibipimo bishasha bivanye n'uko ingwara y'umugwayi igenda irahinduka. Hari abagwayi rero baca bamara igihe kinini bibereye mu bitaro batariko baravugwa mu buryo bukwiye, ukanasanga mbere bagize n'amakomplikasiyo y'ingwara zatumye baza kwa muganga. Umuntu yohava yibaza ko bwaba ari ubunebwe bw'abaganga. Ndifuza ko mumenya ko ivyo vyose vyaba ata munsi n'umwe mva ku kazi imbere y'isaha 4 z'ijoro kandi naba natonze isaha imwe y'igitondo n'iminota 20. Aha rero ntitwokwibagira ko kuryama mw'ijoro ari tombora. Hari igihe uza wumva habonetse nk'umukenyezi aje kwibaruka akeneye kubagwa, ico bita cesarienne, ugasanga ubwirizwa gukora mu maguru masha cesarienne d'urgence, ivyo kuryama ukaba warasezeye ugaca usubira mu kazi vyihuse. Uyu muganga akabandanya agira ati ubwo nibwo buzima bw'umuganga, ku munsi yisanga ataruhuka, ntagira umwanya wo kubaho, aguma ariko aratabara abandi, mbere akisanga yasanzaye ariko ntanashobore kurangiza ivyo ategerezwa gukora. Muganga kandi yisanga atagira amasaha y'akazi kuko buri mwanya ashobora guhamagagwa vyihuse. Muti rero leta ntiyari ikwiriye gufata nabi umuganga. Nguravye akamaro abaganga bafitiye igihugu na cane cane umunyagihugu mutoya, hari akwiye kongerezwa abaganga no kubaha udufaranga dutuma babaho batidoga, kubera akazi dukora nukuri gasa no gusesa yacu maraso. Natwe uko dukora ni ugufata nabi ubuzima bwacu, dukora amasaha y'umurengera ku buryo natwe bizotugirako ingaruka mbi muri kazoza. Usanga natwe turiko turonona ubuzima bwacu bwo mu mutwe, tukisanga twarahevye imiryango yacu, vyose tukabikora ngo turokore ubuzima bwa kiremwa muntu na cane cane ubuzima bw'umunyagihugu w'umurundi. Uti birababaje cane rero kubona turiko turapfungwa ngo nuko dusavye agahembo kacu, birababaje kandi kubona dushinyagurirwa mu gihe dusavye agashara kacu, kandi bose babona ingene twihebera abandi. Birababaje kubona turiko turapfira umunyagihugu ariko ugasanga igenekerezo ya 20 z'ukwezi turiko turagopesha amavuta n'umunyu. Uti none mushaka tubavure neza gute umutima utari hamwe? Ese aha muriteze ko umuganga yaje ku kazi adatanze rasiyo muhira yoshobora kubavura neza? Uti kandi ikitubabaza nuko vyose bigaruka ku munyagihugu muto. Mu gihe hagati hari ikena ridasanzwe ry'abaganga, kubafata nabi sivyo bizotuma abaganga abajayo ngehe bambewe, niko avuga. Ibintu bikaba vyifashe gutya mu gihe umuganga wo mu Burundi mu bindi bihugu bamwakiriza yompi. Abaganga mu bindi bihugu bitandukanye vyo kw'isi barakenewe, kandi abaganga b'abarundi mu mutwe kimeze neza canke se kirapanze. Mbe mwaba muzi ko mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kuvura mu gihugu c'Ubufaransa mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 gusa abaganga b'abarundi 69 baragitoye. Aho ni mu gihe umuganga asanzwe ari muri ico gihugu c'Ubufaransa ashobora guhembwa amayero 5,000 ku kwezi. Abandi baganga batari bake nabo bariko barategura gukora ikibazo murantunge. Abandi baganga batari bake bariko barategura gukora ikibazo nk'ico mu gihugu c'u Rwanda muri Ndamukiza canke muri Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu gihugu c'u Rwanda. Hari abandi benshi bariko baraja mu gihugu ca Kenya. None Burundi busanzwe bukenya abaganga ngo bigiye kugenda gute? Ibintu bibandanije gutya, ibintu bizoba urudubi. Umurundi wese asigara yivura, gufata nawe umuganga, kumuhemba intica nikize, kumutera ubwoba, kumupfunga, nta muti n'umwe bizozanira igihugu. Ahangaha rero akaba ariko hava kakamo ku mukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Utinya kubahwa mukuru w'inama nkenguzamateka, tubona umengo ni wewe wenyene usigaranye umutima wo gutahura umunyagihugu, ni wewe wenyene wubahuka kuvuga ijambo wiyumvira udatinya ingaruka, ni wewe wenyene ushobora gufata mu minwe kino kibazo maze ugatuma ko abo cerekeye bose ukabaza umuti bategekanya. Turagusavye mu mezi make usigaranye yo kurongora inama nkenguzamateka, iki kibazo kigire rwawe, gutyo uzogenda usiga ico twese tuzokwibukira ko no mu myaka iza n'umunsi waje kwivuza canke uzanye wawe twese twame tugira duti nguyu mugabo yatabaye abaganga mu Burundi kandi atabara n'ubuzima bw'abanyagihugu.
Iyi ni intahe rero idasanzwe y'umuganga avura ngaha mu gihugu c'u Burundi agaragaza akarenganyo bariko barahura nako muri no minsi cane cane bivanye ku kuba bariko barafatwa n'iperereza mu gusaba leta ko yobongereza agashahara kabo kuko umuganga w'umurundi adahembwa n'amafaranga ashika amadolari 100 ku kwezi. Naho kandi mu yandi makuru umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi yahagaritswe gufata umwigeme ku nguvu. Aha ni mu ntara ya Rumonge. Umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi yarahagaritswe mu Rumonge yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme w'umunyeshuri w'imyaka 14. Ivyo byabaye mu gihe bariko hageragezwa kumvikana bidaciye mu mategeko bigatuma ubutungane bugira intambamyi ivyo abanyagihugu biyamirije cyane. Ezekiel Nduwimana aturuka ku mutumba wa Rutumo muri zone ya Minago muri komine ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu yafashwe kuwa mbere kugenekerezo ya 27/0 y'umwaka akurikiranwa ku caha co gushurashuza umwana w'umwigeme w'imyaka 14. Uwo mugabo yubatse ngo yabanje gupfungirwa mu gasho ka zone Minago imbere yo kurungikwa kuri uyu wa kane w'indwi iheze igenekerezo ya 30/0 muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Rumonge. Umwigeme yashikiwe n'ivyago we yajanwe mu bitaro. Uwo mwigeme yashurashujwe akaba ari n'umunyeshuri wo mu mwaka wa 5 w'ishure ryisumbuye rya Magara ya kabiri muri komine ya Bugarama, akaba avuga ku gacimbiri ka Rukamba umutumba wa Rutumo. Nkuko amakuru ava mu ntwaro no mu gipolisi bivuga, umuntu yikekwa ko ico caha yari kumwe nawe mu nzu yari yakotesheje ngo ikorerwamwo ico caha. Gukorerwamwo ico caha umwigeme akiri muto yaciye ajanwa ku bitaro vya Rumonge kugira ngo avugwe. Dosiye ya Ezekiel Nduwimana yashikirijwe ubutungane mu Rumonge kugenekerezo ya 31/0. Ubutungane buterwa ingorane n'ababifisemwo uruhara. Abanyagihugu bo mu Rumonge bariyamiriza uruhara rwa bamwe mu ntwazangabo mu gipolisi mu bijanye n'ikorwa ry'amadosiye azanye no gufata ku nguvu abigeme bakiri bato. Kubwabo ngizo ntwazangabo kenshi zama zigerageza kumvikanisha imiryango y'abasambanijwe hamwe n'abikekwa ko bakoze ico caha mu ntumbero yo gutora umuti bumvikanye hatanzwe amafaranga. Iki ni naco kibazo giherutse kuba kiragaragaza uwo mugenzo. Kugenekerezo ya 14/0 Placide Nshimirimana inyamirama mu gipolisi cyo mu Rumonge yarafashwe yimurirwa mu ibohero ry'Imurembwe muri yo ntara nyene. Uyu nawe akaba ari yagirizwa ko ari we yafashije mu kumvikanisha umuryango w'umukobwa muto muri zone ya Kigwena yari yafashwe ku nguvu n'uwo bivugwa ko yari yamusambanije yitwa Onesime Kagoma. Kubw'intahe Kagoma ntiyashize mu ngiro ivyo yari yiyemeje inyuma y'ivuka ry'uruyoya rwavuye muri ubwo bubisha. Abavyeyi b'uwo yakoreye icaha bitwaje urwandiko rwatewe ko umukono imbere y'iyo nyamiramabi baciye bitura ubutungane. Parake ya Rumonge nayo yaciye itegeka ihagarikwa ryihuta ry'iyo ntwazangabo mu guca irungikwa vyihuta mu ibohero rikuru rya Murembwe nk'uko amakuru adushikira bivuga. Amakuru ava muri ako karere akavuga ko imanza zijanye n'amabafatiye ku gitsina zitohozwa nabi cane cane mu gihe abagirizwa bafise igihagararo. Mu gihe rero ari abatunzi canke abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ngo zimwe mu manza zirikwega canke zigahebwa. Kuri iyo ngorane rero abanyagihugu bo mu Rumonge bakaba basaba ubutungane gukomeza kuba maso no gukora mu muco mu ntumbero yo kurwanya ukudahana gufatiye ku mabi afatiye ku gitsina muri ako karere. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. N'andi makuru menshi turiko turabatohoreza cyane cyane ajanye n'ibiriko biravugwa ku ngingo y'abafatiwe igihugu c'u Burundi ku rwego mpuzamakungu, aho uyu mwaka ngo ushobora kutazoroha mu bijanye n'ubutunzi mu gihugu cyose kuko ikigega c'isi yose FMI cari gihagaritse amasezerano y'ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari cohaye Burundi mu kiringo c'amezi 40 no gusigura imyaka 3 n'amezi 4. Nako kandi ikizere cy'amafaranga yavuye mu butare bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naco nyene caheze, aho mu ntambara Burundi burimwe muri Kongo President Ndayishimiye yari yakoze idiri rikomeye cyane na President Tshisekedi nk'uko tuza kubigaruka ko aho yari yamwemereye gucukura bumwe mu butare bw'imbwa muri ico gihugu nawe akabushora hanze agaheza akaba ari wahemba abasirikare biwe bakongera akakoresha ayo mahera mu guteza imbere. Icyatumye rero byose bidashikwa ko turaza kubibageza ko
n'agahinda bamwe mu bategetsi b'u Burundi boba bafise muri ino minsi. Ni byinshi tuza kugaruka ko muri ino nkuru tugira tuze tubashikirize, tuze no kubabwira yuko amafaranga yahora ava mu gihugu ca Somalia nayo yahagaze, kandi nanone amafaranga yahora ava muri Amerika y'agafashanyo nayo agiye kugabanuka. Ni byinshi tuza kugaruka ko mu makuru yacu akurikira, ntuze gucikanwa. Fyonda subscribe canke sabone rero niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, sangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV rero, Imana ibahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko urakora.